musangiye idiri urazi hariyo saveur ga uburyohe ari uburyohe abantu batarashikako iyo ufise umugore mumva kumwe idiri giterambere iyo musangiye rofruyi inyungu zavuyemo wumva ukungene meme na sexe ryoha uri mu kajuru gato même si niyo mwa muri kiri muri preliminaire bro kuvuga na projet mukanayikorana hamwe karesisa ni gutegurana uve ni preliminaire turi bujumbura gamana turi bujumbura hari abagore ngaho bifata batotosho hari abagore bafati barya ikirori 24 sur 24 hari abagore ngaho bafrekanta ububare cyo kimwe nk'abadoresa none we numva ko ari umugore mugabo kwitwa ko ari umukenyezi c'est tout autre ukungene amadroit amateka tugwanira Rowi Marse yicwa n'abakobwa nyene man yicwa n'abagore nyene kubera iki mu mutwe ngaha batigeze bafata orientation nziza kwiteza imbere ugasanga umuntu agurisha igitsina cyavuga ati jewe sinkora ndafise abagabo bafise amataye meza cyangwa gira sexe neza ugasanga nuko uye mu bisanzwe umugambi w'iterambere ry'abagore ni wa wica kandi ari gitsina gore abantrepreneur babakobwa tuzi ntuzopfa warabonye umwanya wose mu bubare ngo canke ngo wakuba ari igamba je namanda ba Instagram nama TikTok y'abakobwa bamwe urabibona kazona umukuru wa ariko arerekana ko konyo champagne at 500,000 600,000 urabibona Emilio tusa mugabo ugiye kuraba uyo mukobwa yapibliye canke uyo mugore yapibliye ukabaza nahana sinya mu gutonda ukabaza basi nahana gurisha ikintu basi wotonda kuja kumushorera ukabaza ukabura mugabo urabe babakobwa ba entrepreneur de haut niveau bafise ama company cyangwa akora ama ONG cyangwa akora ubuzi bwinjiza amahera muzofu umonya ngo araposta ngo ari kwanywa champagne urakere mu higa ryosha urubanza abantu bagatwega imbavu zigashuha urakere mu modehate yaryosha ibirori akagukorera urubanza nibagirwa abatumire bagataha biyongeye iminsi yo kubaho nuhangayike rondera Ile-de-France Comedian umumodehate abica bigacika mu mamanza haba iz'ubugeni mariage izo gukwa dot gutwikurura n'izindi mbazo zitandukanye zaba iz'amashyirahamwe cyangwa abantu ku giti cyabo wifuza nawe urubanza rw'amateka ntiwitinye ibiciro ntibivuna rondera Ile-de-France Comedian kuri nimero za telefone zikurikira guteranya amajana 257 61 98 53 25 ni nazo za WhatsApp. Mwaragize imanza mugabo sizi mwararonse abaryoshya imanza mugabo si Ile-de-France. Ile-de-France Comedian, you the best. Hello boys and girls, inizera kumeze neza kwa kundi ahandi ndagubira ko ari juste gale ke I dream from more psych a black man ni black behind the camera bamwita fizo atari big forias mwita fizikila niryo zina giwe wowe n'umuhushiro ukaburi kumana Babylon mubwira ati Babylon hoshi ukaburi kumana Rastaman mubwira ati take 5 cyuma zitaru Beni bamwita Beny Sexologue bamwita Beny umwe mu batwigisha inyigisho nzima zificho zidufasha ndakura musa Beny bavuze ngo witwide umuhushuro umutatulo okay daramukije cyane je vraiment Gaël yari yarandonde kuva kera mugabo tuguma tuburana none uno munsi jewe vraiment nishwideni kandi nibaza yuko tuza kuyaga vyinshi vyiza surtout ko ejo hari rubanza geka gwisi yose ejo azoba rubanza gwisi yose turakubwira ati wanakoze cyane abo kudutera iteka urabona ko turi wawe bwa bundi sexology ni cigwa ciza cyarora kuba ahantu hameze neza Beny genda kuzi muri foyer de charité usenga cyane uri mu mpwe mu mwuka muziranenge n'ubundi yo man sindagwerutse muri retraite reka nuko nakigira muri foyer nayigiriye no kikiriri ari ku college hari college nagira ka retraite amarane l'autre année nayigiriye imwaro hamwe kuri rya shuri rya FVS avec ya communauté de chemin neuf donc c'est juste que nakigenda muri foyer cyane mugabo retraite jewe fin d'année ni obligatoire d'ailleurs warigeze kugira retraite na petit frère yanje yitwa Sanki yari l'année passée ni naho Imana ciguhereza umushuri bro erega
Bega erega man utazi ibi bintu wigisha sexuality tari mu mana ni pornography. Uca wica abantu. Beni biriko biza ku nguvu zidasanzwe. Ku munsi wejo itariki 8 ntwarane uko umwaka utashe uburundi n'isi yose burahimbaza umunsi mpuza makungu wahariwe umukenyezi. Umukenyezi yo tuvuze umukenyezi ni ikintu kinini cyane. Ako vyo ngenda kije kumenya we nk'umusexologue umukenyezi niki? Bo d'abord umukenyezi jewe umukenyezi n'umuntu afise amateka menshi biratomoye sinanse kuvuga ko ari n'umugabo yafise mugabo bose rafise mugabo ntasa. Jewe narinze kuja kure mwijambo umukenyezi harimo ijambo gukenyera bro harimo ijambo gukenyera mwijambo umukenyezi badi bavuze muntu ngo gira nkenyere cyangwa igikintu ngira ndagikenyerere urumva icari ico kuvuga ko ico kintu harimo mwijambo gukenyera harimo buserieux mwijambo gukenyera harimo kwifuka mwijambo gukenyera harimo tenue de travail mwijambo gukenyera harimo tenue de combat urabona combattre avec les situations de la vie kugwana n'ubuzima bavuze umukenyezi harimo irivuga gukenyera ribona rivuye kandi bavuze umuntu ngo yakenyeye ngo ujya muntu ngo yadukenyereye uravyumva icari ico ngo yakenyeye cyaguma uravyumva kuvuga yuko umukenyezi bivanye n'ibintu akora n'umwene ari multitâche n'umwene muruze umukenyezi n'umuntu w'umukozi bisanzwe umukenyezi n'umuntu w'umukozi umukenyezi n'umuntu azi wibanga n'ijambo gukenyera harimo no kubibanga kugira ibanga bro iyo bavuze ngo umuntu yakenyeye igitenge hari ibihimba utabona iyo bavuze ngo yakenyeye hari ibimba utabona bavuze ngo yagize hari ibimba utabona ruva yuko mu ijambo gukenyera umukenyezi harimo umukozi biratomoye harimo umuntu wibanga biratomoye hama harimo umuntu kijere azi kujera ibintu gutunganya ibintu niyo majambo atatu novuga akomeye ku muntu w'umukenyezi bavuze ngo umukenyezi ni iki le sens profond ihagaze ngaho alors hanyuma aussi umukenyezi n'umuntu novuga afise touche de multitude nukuvuga touche de multitude n'umuntu agwiza n'umuntu afise ingabire y'ukugwiza urabona bijya bavuga umukenyezi aciye ubwenge bwo kujera hage n'abagabo batunze gabro au fond abagabo batunze bafise bagore baciye ubwenge surtout aparuga ngo mwishuri gusa ubwenge bwo bakerebutse gutunganya ibintu kujera ibintu kudasesagura ibintu tu vois ce que je veux dire uvuga yuko au fond umukenyezi n'umuntu azi kujera ibintu kuko wowe urongoye umustoga bro asesagura urabitahura nalivyo kwemera ararisesagura mugabo umukenyezi azi kujera bwa ati sheri mbiriza ibintu byo kumato gusohokera ahantu hazimvye mu resta zimvye oya reka turondana tugeraguna jare ya make amadutahe siko akubwira ati ejo none ndufise ntuze iyo urazi ko dufise umugambi wo kugura akantu mu nzu kabize gucya anya urabona wa muntu uze yagira umukenyezi n'umuntu ni yagiye muri business aragwiza arafise chance yo kugwiza ibintu mbere ugiye kuraba mu Burundi nibaza ko hagati y'abagabo n'abagore abari muri business benshi baza ko ari bande abakenyezi voilà va voir tu n'as qu'à jeter coup d'œil mu isoko uri abantu bacuruza warure par les indicateurs et les chiffres amastand afise abakenyezi n'amastand afise abagabo ugasanga nuko ugasanga rero umugore ateza kujera business ajere no mu rugo ajere n'umugabo ajere na sexe man ajere n'abana ejo azinduka agenda uravyumva parfois y'abagore baje gucuruza ashize umugabo mu nzu urabibona dogasanga tout un arsenal de choses qui est derrière mugabo akayipersevera Louis Mars ntiraba gusa ngo abakenyezi bubatse oya nakubwiye ijambo umukenyezi rivarero ziwe kuko urashobora kuba wubatse mugabo utari umukenyezi bro kuba umugore n'umukenyezi c'est différent kuba umugore n'umukenyezi c'est tout à fait différent bitandukaniye urashobora kuba umugore mugabo utari umukenyezi mugabo umukenyezi ça va plus avec ubuntu ça va plus avec ingeso nziza ça va plus avec les caractères z'umuntu de valeur z'umukobwa cyangwa umugore de valeur hariyo nk'umukobwa mugabo yifata neza kurusha umugore wo mu nzu afise wijunja n'ijambo mu ndero mu nyifato yiwe mu nyambaro yiwe mu kunyina arondera ubuzima mu mutwe akaba ari umumama mu mutwe gasanga arabeshejeho petit frère biwe arabeshejeho ba mama we batagishoboye man uyo n'umukenyezi
identité y'umukenyezi niraba statut de mariage hama rero n'abagore ngaha anye bifata nk'abatotosho turi bujumbura gamana turi bujumbura hari abagore ngaha bifata nk'abatotosho hari abagore bafati barya ikirori 24 sur 24 hari abagore ngaha bafrekanta ububare cyo kimwe nk'abadoresa none we numva ko ari umugore mugabo kwitwa ko ari umukenyezi c'est tout autre nibaza ko naho novuga menshi ngaba bamaze kumva difference aro bavuze rero mu munsi mukuru w'abakenyezi n'umunsi mukuru w'umuntu wese gifata nk'umugore w'amateka atari umugore azezeta vemvera biratomoye ari umugore dokasanga nuko ikibagiye cyo rero uri umukobwa aho gatangura kwifata wirekura wisesagura valeur kuzo umukenyezi wose oublié d'office kuko kuba umukenyezi n'umuntu qui a combattu n'umuntu yigumije n'umuntu yajeye n'umuntu yateje imbere ubuzima bwe agateza imbere bw'abandi uyu n'umukenyezi bose ntiyavuga avuga ngo abagabo bose sabashinga naye kuko kurasha kuri umugabo bwa uri imbunuza y'umugabo kunyifato ufata kunyifato ufise mu buzima bwe nujera ivyawe nujera umuryango bw'abari umuntu bavuga ati urya n'umusore bwa n'umushinga naye turavye ijambo avuga turavye nifata ku kazi urya natararongora n'umushinga naye c'est ça en fait tuvuga umunsi mukuru w'abakenyezi uno mwaka leta icivugo cyayo ya savye abakenyezi bijukira entrepreneuria biyingunganye mu kwiteza imbere na cyane bateza imbere n'imiryango yabo bazumbwire hajya iterambere y'umukenyezi we nk'umusexologue hajya ngo arabavuze ngo iterambere ry'urugo ngo rihera mu rugo hari abandi ngo ripfira mu rugo iterambere ry'urugo ritanga urutararujamo parce que iterambere ry'urugo ga boss iterambere ry'urugo ni mind d'abord ni mentalite mbega iterambere ry'urugo nirihagaze gusa ku mahera agemera ni finalité ahubwo ikizana ayo mahera rona iterambere ryose ry'urugo rihagaze mu kizana amahera d'abord ikizana amahera d'abord ni ubwenge ikizana amahera d'abord ni nyifato wewe ushaka kuba nk'umugore canke mu rugo uratauraga boss uvuga yuko wewe uri umukobwa uno munsi quelle attitude ufise uno munsi quel caractère ufise uno munsi quel style de vie ufise uno munsi izotuma mu rugo hatera imbere orana nibi vyose bakora vuga umugore ngo niyiteze imbere ngo nakore business atera imbere mais finalité inyungu y'ivyo bintu niyo uzorya wewe usesagura canke niyo uzoteza imbere urugo rwawe c'est ça iyo rero yo mentalite ntuyumvira ugeze mu rugo uyumvira ubu urazi ikiryoshe yiyumvire kuvugaga we cyo twaje mvuze kwavuze umukenyezi esprit y'umukenyezi nitangura ugeze mu rugo ngo waravyaye esprit y'umukenyezi iratangura kuvukira umukobwa kuvukira umukobwa bro kuvuga yiko no kuvuga iki ukabura umukobwa afete mu rugo ujana icyo ufise ujana icuri bro ntacu creayo peut-être ashobora kwa justa mugabo bavuga ngo ibuti tewe niyo imera ico wateye imbere yuko ushika mu rugo nico kizomera mu rugo uri umusto wama wisesagura mu rugo nibaze kuzokubaka uri umusto wijera mu rugo uzokubaka parce que urugo ni gestion rero nidushaka kuvuga nka jewe muri charisme yuwanje nidushaka kuvuga ngo tuvuge iterambere ry'umukenyezi ridafise finalité y'urugo nibaje mu kimasera yaje mu kimasera niyobo nabone niterambere bakora ko n'abasore barakora ama business c'est pour le bien de la communauté harya itunga ryose urondera kugira riherere mu nda yawe wowe nyene bro riherere no muri sexe yawe wowe nyene kenshi biravugwa yuko abigeme bamwe bamwe kirakena n'igihugu kirakena la plupart y'abakobwa kenshi birakunda kuvuga ko iterambere ryabo usanga rizingiwe la plupart y'abagore na cyane baravuga ko iterambere yabo rimwe na rimwe usanga rizibiwe nuko rimwe na rimwe usanga hari abagabo bamwe bagomba yuko umugore agomba adepanda kuri bo usanga avuga ati heba ko kazi je byo nzobiguhereza canke naho ubwo bufaranga bw'ubusabusa butuma ntakuronka aho ndagushakiye bitagenda neza nkuko nabishaka ngunderera abana wo tumubiheba kubwawe nk'umusexologue ubivuga kwiki d'abord urumva nkico abura koze kuko no munsi jewe
prédoyer shaka tugira no kunyene dufatanye iryo terambere ry'umukenyezi n'urugo parce que ni très important. D'abord umugabo abuza umugore gukora. Ivyo bija mu makategori y'ama violence économique. Ico bita ama violence uguhohotera bijanye n'uburyo n'iterambere. N'ubutunzi. Umugabo wese mu bisanzwe umugabo wese yankira umugore kuja gukora ngo azobeshwaho n'ivyo wazanye ikaba umugore kuraba ivyo mu nzu no kuvyara gusa mu bisanzwe ubu muviyoye au niveau économique parce que uyu mugore aciye ubwenge uyu mugore afite talamani uyu mugore afise ubushobozi we rero uciye ubuniga ukabwetufa nkuko umengo wewe nawe uri umumiliyardere none John wafana ejo rumugabo gwapfana uzoca baho gute ivyo bintu nivyahera nawe utopfa ivyo bintu urashobora gukena ubuzima burahinduka bro. Alors rero nibaza yuko abagabo bafise iyo mentalite hari ijambo bataratahura gico bwita kubakana mu bisanzwe umugore mu rugo numuzana ngo mwubake umuzana kugira mwubakane abantu bacumve afite uyuvanze kuvuga ngo we guma ngaho sasa abaye umukobwa wawe nase yaramureka akaja gukora nase arise yamuvyaye yaramureka akaja gukora hama wewe ngo umugabo ngo uciye umustopa ruvuga ko wowe ugira usuvye se wiwe bro rukuvuga yuko ngari bujuju bw'abagabo uno munsi ro wimarse nimba ari ikintu cugu promoting aje wa prédoyer que je fais abagabo mwese mu buzagore banyu hagarika iyo ngeso n'ingeso mbi ubunize compétence ziwe ubunize tala ziwe ubunize nukuvuga même c'est un épanouissement au niveau relationnel ubuyinize none ubaye se cyangwa n'umugabo wiwe. Ariko Beni gukora cyane k'umukenyezi kurashobora gutuma urugo rutagenda neza kubwa nk'umusexologue. Gukora cyane nk'umukenyezi dufate nk'umukenyezi avuga ati jewe ndiko ndarondera ego mvi muhira dufate nka 6h ngaruse nka 18h cyangwa umwanya ukuze cyane ibyo navyo ndashobora gusanga abagabo bafite rezo rindira urazi gituma abo bagabo nta rezo bafise urazi gituma abagore barafise vraiment je suis désolé de le dire ainsi abagabo mu bimenye ni clair ce n'est pas moi c'est la science abagore muri analyse psychosociale yabo psychoconjugale yabo muri contexte psychoprofessionnel yabo barafise maturité yo kugera akazi n'urugo kurusha abagabo ico vraiment ndakivuze ndumugabo ndabizi umugore arafise esprit du détail abagabo tudafise biratomoye umugore nakora muri kakaza tahijoro aramenya umwanya wo kuraba abana wo gutunganya ivyabo mu gitondo urabibona ugasanga nuko urabitahura ivyo arabimenya akamenya ko ama devoir yabo adafise n'umwanya afuma kurikana kuri disware acanga akabisuiva akavugana na mwigisha arafise iyo susi twega abagabo twabagabo twirukira cyane plus ikibeshaho umuryango mugabo ikijera umuryango wa rentere nikigize aho birafisha guperkiseme no kuri vie sexuelle yabo kasanga sa tape sur ça mugabo rero no kubwiraga burya iterambere ry'umugore dire influence meme ubuzima bw'urukundo n'ubuzima bw'igitsina bwiyo no bakundana gute ndagwa karore umukobwa atamenyereye gukora siko achagira entrepreneuria sexuelle achagira entrepreneuria sexuelle kuvuga acatangura avuga ati jewe nzogurisha umubiri canke igitsina canje omwe bama mahera basi nzo badisuri yuko ndiko ndagurisha ico ntarangura ugasagura natashe gace kubwira urabona nkiyo ni ugasagura natashe gace kubwira ngo ntunkore ko nimba utarari hajya amafaranga yo kwibutiki uravyumva tu aho ni kuba dafise amahera hano nundi yaca kubwira ngumva ndakubwira ngo nimba udashoboye gusuma wari abandi bashoboye gusuma kandi izo ideologie ziriho bashigera fasoni twe tuvuga ibiriho ngaha twe tuvuga ivyaro w'imarse mugabo nitwogenda tutavuze uko ngene amadroit amateka tugwanira ro w'imarse yicwa n'abakobwa nyene man yicwa n'abagore nyene kubera iki mu mutwe ngaha batigeze bafata orientation nziza kwiteza imbere ugasanga umuntu agurisha igitsina cyavuga ati jewe sinkora ndafise abagabo bafise amataye meza cyangwa gira sexe neza ugasanga nuko uye mu bisanzwe umugambi w'iterambere ry'abagore ni wa wica kandi ari igitsina gore icya kabiri naco hari umugore ariko tukiri ngaho nyene awica gute urazi gituma wica kubera abantu bose mushaka etikete y'imara uri maraya muri contexte y'u Burundi nituri muri Europe bose
ni ikintu kiri kigayitse je suis désolé hama ikindi naco n'abahungu bake par les chiffres barongora ko gameze gutyo uravyumva donc non seulement kandi uzogenda urabe abakobwa canke abagore basokana n'abagabo bakabamara baryambanye uharure muri 10 wobuzi abo baradugije n'akabutike kama transfer amayinite rero abo baragize ko n'amahera wo warondeye muri sens que même ta conscience na ton esprit na normalité sociale iri contradictoire kubyo bwo dusanga amahera no mukuyarya urayakonsoma uribona comme si c'est pena comme même kuyarondera ko nugukurisha sexe bugabo nugurisha sexe nakazi bro karagoye urabona rero n'abacoma banza kunyura umogi gira yemere kuja muri ivyo bintu yumve yuko ashaka kuryamana n'umuntu ari we wese ko bro kuryamana n'umuntu ntuzi ko ari shetani oya n'imitongero n'indasago bamuciye ari kintu abantu bomenyaga we ujya guhuza sexe n'abantu hajya ni na communion d'esprit rero ama esprit usanga mugitse bimaze kuba vyinshi biragira inuze ugasanga rero nuko igica gicica kindi n'ikintu kuko usanga amera nkayo ace muri iyo way ga bro biragoye ko nyine yagira ko projet de développement kandi bari menshi urabona bari menshi hariyo ngahanye abagore canke abakobwa baryamana n'aba expatriés urutomo ugasanga muhaye amera menshi mugabo waharura ikintu basi amaze kuyakoramo nk'umugambi kuko abo bantu baryamana ntibazogumaho ko nibubatse ru Kristo nibubatse officiellement arabona ntibabaho arugatsanga nuko rero gatsanga rero hari imyaka cashikako agacero tubati mbega ya note gacaraba nk'inoti yaciye ku mwaka ati mbega mu mwaka no nararyamanye n'abagabanga naciye inoti ngana gute where iyo noti yogura imodoka nga mwinjiriza n'amahera ba 30,000 ku munsi tax biratomoye mugabo gasanga nuko ugasanga imyaka umukobwa cyangwa umugore amaze aja muri entrepreneuria sexuelle nana kamoto kanje kuki yarigurira mugabo woraba amahera yaciye muri uyo mwaka arayarenza alors pour dire yuko entrepreneuria sexuelle ku mugore iramugabanya intelligence de développement nukuvuga ubwenge bwo kwiteza imbere buragabanuka kuko mu bisanzwe uri gukora ikintu wewe nyene conscience yawe kwagiriza kuri kura dekonaman wewe nyene esprit yawe uri kwagiriza wibaza yuko ubwenge bwo kwiteza imbere buzoza ntibikunda hagaca bari yindi we y'abakobwa canke abagore bafashe yuko kuvuga ati je ibintu by'ubuhumbu sindimo ubu ni ku developa carrière yanje yakaze iyo ni nziza irateza imbere man iyo ni nziza hari yako gatazomona muri circuit n'amahera aciye urabona ayabika atafa gusohoka atacaja muri arena kubita facture ya 200,000 uribona razigawe je mumbarire je ndiko ndavugira abagore mugabo ndiko shaka kuvugira abakobwa canke abagore aribo biyicira amadroit yabo abandi bagwanira ro 8 mars bamavuga ngo nabagabo bayavunagura bwa hari ingeso z'abagore n'abakobwa bagira zituma amadroit basaba bonyene bitesha agaciro man bitesha agaciro alors rero uzorabe ngaye bujumburi wacu abakobwa bipermeta lux bipermeta kuja mu bare bw'amalux bipermeta kunywa inzoga de lux n'abakobwa binjiza make n'abagore binjiza amara make mbere nizo consommation de luxe akenshi usanga bazisororerwa hama niyo baronsa amahera oriyo d'épargne bagacasha kuya consoma bemeza abantu nene tubibujumbura ngaga man nitubibona kuvuga yuko iyo politique ya consommer au-delà de ce que tu fais entre uzopfukenye man uzopfukenye je ndibuka umugwiza atunga umwe ngaha sinumuvugiza nano bashe baramutse yambiye ati bro je narinjiza amahera nk'umuriyoni ku kwezi mugabo napanga chambre sale ya 80,000 abitahura kubera navuga nti mu mwaka uza nshaka yuko nanje nugura company yanje akabika n'abakobwa bangahe ngaha binjiza emiliyo baba mu nzu ya 80,000
sinzi ko ataruzo ndavuga ndiko ndabitahura cyane afete jewe plaidoyer nshaka kugira muri Euro 8 Mars sishaka kugira plaidoyer ayandi ma organisation agira ahimiriza abagabo ahimirize politique ibiki abagore baje muri leta bafate senere ivyo jewe hari jewe nshaka ku affronta abakobwa n'abagore mwebwe nyene mwica amadroit yanyu biciye mu konona iteka ryanyu ibintu ngo hari Burundi bukenye ngo cyangwa umuntu ngo yarabaye blessé mu buzima none abantu bose biteza imbere hari abakobwa nga n'abagore warashaka ari abakobwa kugira ati jewe umuti pandraze akazanyereka ivy'amahera madamu kuyeho babiheze none gagaye none wewe ukundanye n'umukobwa akora nko mu ma ONG manini ahembwa amahera menshi wibaza ko woza kumukangisha ibintu vyo kuzezeta no kuvemvera hama ikindi naco gendura muri ubare busimvye utembere muri ubare buzimvye urabibona abakobwa bakora ubuzi bw'amahera menshi n'abakobwa tutaza batonda urabibona ni bande bafrequente ubwo bubare de luxe kenshi kurusha abandi abafise ubuzi bwinjiza amara menshi canke abo tutazi aho bakora kenshi bakunze kuvuga ati umukobwa muri Afrika mwiza usanga yishima gusumba ubufise doctor ntugasanga nuko kuvuga yuko una tendance mbere ufise akazi kawe ukora kagirika kwinjiriza amahera menshi nta mwanya wo mu bubare bwo kubura uzorabe n'abakobwa baca amahera menshi mu ma ONG canke aba entrepreneur turakabanuje gusa aba entrepreneur b'abakobwa tuzi ntuzopfa warabonye umwanya wose mu bubare ngo canke ngo wakuba ari igamba je namanda ba Instagram n'ama TikTok y'abakobwa bamwe urabibona kazona umukuru wa ariko arerekana ko konyo champagne at 500,000 600,000 urabibona emilio tusa mugabo ugiye kuraba uyo mukobwa yapibliye canke uyo mugore yapibliye ukabaza nahana sinya mu gutonda ukabaza basi nahana gurisha ikintu basi wotonda kuja kumushorera ukabaza ukabura mugabo urabe babakobwa ba entrepreneur de haut niveau bafise ama company cyangwa akora ama ONG cyangwa akora ubuzi bwinjiza amahera muzofa umunye ngo araposta ngo ariko anywa champagne turi ngaho nyene uri kuratubwira umukobwa wewe na cyane nka Beni birakunda ko umwigeme nako birakunda ko umukenyezi ashobora kwiteza imbere ntihagiye ikintu na kimwe mu iterambere y'urugo rwiwe ryononekara haba harimo no kubana neza n'umugabo wewe birashoboka cyane afata bishobokera niki mu bisanzwe guteza imbere umuryango ni kimwe congereza mu bituma haba mu bano mwiza mugabo hariyo critère ni gihe habaye ini communication n'umugabo babiyaga bakavyumva kumwe boss bakavyumva kumwe bamaze kuvyumva kumwe yo namavuta kuko n'umugabo bavyumva kumwe akamurekura ati sheri genda ndakurekuriye genda urondere uko umugore arondera zone umuryango azanira abana tukonso nejo bimwe bakora vuga ngo nta mwanya ronka kuraba abana canke iki umugabo arashobora kuja kumurabira abana tanke agiye gukora ikintu bumvikanye mu bisanzwe akenshi hari ingora ndikira bubu no munsi mbere nogira kwa plaidoyer ni yuko ucusanga abagabo bose bankira abagore gukora amugore acitangura gukora utuntu twiwe mwibanga Rotomoy mwibanga ugasanga niyo umugabo mubuze muhira ugasanga yabeshe yavuze ati newe nagiye kuraba naka ku bitaro kumbere mutudiri twe twugurisha udutenge twugira iki kweri ugasanga nuko hamica kabiri naho hari n'abagabo usanga ubunye apana kubuza gusubuka ko mugore akora yima mahera umugore ugasanga aramwima mahera umugore ugasanga ati urimenya biragusha canke ibiki ugasanga ari abagore ga boss baja gukora avuga ati je umugabo wanje reka sha ndacamusa amafaranga ntagavuye muri radio narasi ubunije ndayigirira kutwo naciye ugasanga nuko hamarindi style y'abantu usanga muri evaluation économique usanga hariyo nk'umugore nk'aba baruguru benshi barima bari muri agricole nako nico leta yasabye cyane ugasanga umugore arasoromye aragize iki aragize tukonso aratsirimye aragize gusoroma umugabo gaca yaparesa agaca afata vya bintu byose agaca agenda kubigurisha ku isoko amara yakuyemo agaca kubita amarengwe niyagira n'icaza namuhira n'izindi baby umve ivyo byose gaca bijako uyaza kuye mugore w'umugabo ni yataha azoza ngo aje kumukaresa ngo n'amabeze ngo bipase
ico ni gikuru azosanga yambaye jeans n'iteni y'umusoda muri Russia y'ibingwano ya Russia na Ukraine. Donc kuko urumva we none watwaye amahera wagurishije ibintu niho nazanye ku muryango hama ngushaka dukore sex donc pour dire yuko quelque part iyo umugabo abaye obstacle y'ukwiyungunganya k'umugore n'iterambere giwe birazana ikibazo mu rukundo bikazana ikibazo no mu buzima bw'igitsina gatusanga certain moment baratanga ama separation ejo akaba divorce umwese akimenya iterambere rero ritabaye bien géré mu rugo birashobora gutuma abantu ba divorce gasanga nuko hariko araba ama divorce menshi mu misi yeze harasotse ibiharuro 570 ka warabibonye we kwanza urabizi bijya nivyashitse kuri meri nivyashitse kuri zone ari abandi batagiye kugura hari ibindi biharuro vy'abahebanira mwibanga mutamenya biri nka 10 fois plus que voilà ariko nakereye kumenya Beni ubwo mwibi bintu nka mwebwe mufise abitura kenshi murajya maka birashobora kuva kumukenyeza atari ko ariteza imbere ugasanga biratumye urugo haba séparation. Et bien sûr violation économique irashobora kuba cause ya divorce. Uno munsi je vraiment vumengo kuri plaidoyer no gira pour le 8 mars il faut que les violations économiques chez les femmes zigabanuka kuko ukuhotera umugore mu iterambere giwe que ça soit ku mahera canke ku bintu birashobora gukwega ingorane ati kubera iki kubera kenshi umugore umubujije ko aja kwiteza imbere ga boss acabona yuko amugize umuprisonnier wiwe ucumengo bayese wiwe kandi utarise ucumengo mu rugo s'umugore umengo n'umwana ureze mu bandi arya ivyo uzanye akora ivyo uvuze uko nyene nawe nadafise icaterera oro muri kamere ko umuntu wese yararemewe gukora ikintu kugira aterere mu kintu abayemwo alors urumva kwiyumva yuko yugaranywe kwiyumva yuko tu viens d'être fait ses capacités kwiyumva yuko umugize umuamprizo adashobora kuja kwiteza imbere birashaka guca bituma avuga ati none je muri urugo narujemwe kugira ndagugaraniremo aca soka kugira aje kurondera ubuzima kuko ofo ubuzima bwe waburi block ku ubuzima bw'umugore nibuherera mu rugo gusa ahubwo ubuzima bwo hanze akira hanze butuma urugo rutera imbere ico ni kindi ca gatatu naho umugore yo umugabo amwankiye kuja gukora canke ubutunzi bw'umuryango abusesagure umugabo canke ibiki birashobora kuzana ingorane mu rukundo mu kibano cabo biratomoye ugasanga na confiance agifitaniye igifaca mbere ni confiance bakabiri kicafaca kabiri ni kiyago adusigara umengo ni baratukana gusa ica gatatu gipfa hariyo umugabo acatangura inyifato yo guhunga urugo ni kuvuga absence ikindi kindi naco kica gipfa ni mu buriri ga boss ni mu buriri ko mu buriri umugore azi yuko uri obstacle yiterambere giwe wibaza ko mu buriri azokwiyugurura ko mirifo nashobora no kuvuga yuko rero uno munsi nimba leta kwishaka yuko abakore biteza imbere abagabo bakavyumva ni kubera bica bideblock ibintu byinshi biradeblock ibintu byinshi kubyo bwaho n'abagabo babimenye harya umugabo by'ukuri urashobora kuruka ko no munsi bw'akazi kawe kakaheraga mani ibintu byawe bakavyiba cyangwa bakakwirukana cyangwa ibigasha diri zawe urabona none umugore yasanzwe akora si waca yekilibraga boss ara ukatsanga rero mu bisanzwe n'ubujuju bwambaye ubusa umugabo yabujije umugore kuja gukora ibiba vy'iterambere hari n'abandi bagabo bafite mentalite usanga bavuga bati twarabibonye kera muri za 80 kombye umugore aronsa amahera acagomba kwiganza mu rugo ubwo si ndiyo mpamvu ituma abagabo bamwe batavyemeraga ndakubwira ikintu kimwe kwitunga ry'umugore ryo tuma ngo yiganza mu rugo ndakubwira abagabo babimenye bose umugore yiganza mu rugo siko bikagumaho bikagumuko umugabo haba hari inyifata ataramenya yo gushobora kugabanya rokote féroce y'ukwiganza k'umugore hari ubwenge bw'umugabo atezwa gukoresha mu rugo kugira ashobore kugabanya la férocité y'ukwiganza k'umugore kandi nuko atabiyaruro ndagira akenshi umugore iyo afise ivyo akora vyinjiza arabizana mu muryango ahubwo twebwe abagabo umengo nitwe dufise tendance yo gusesagura biratomoye kuko umugore
je ne confirme pas kuko nta byaro ndagira mugabo ndavye aux alentours uko turaba akenshi usanga umugore amahera yinjiza menshi arayazanira umuryango abana kwica umuryango mugabo ashobora kuba nayasesagura hanze ashobora kuba nayinjiza menshi akazanira umuryango mugabo nayandi ugasanga ariko yasesagura hanze biratomoye rero nibaza yuko umugore sinase yuko hari yabiganza mugabo hariyo vraiment benshi bafise iyo susi kuko nakara umugore yiganza azanira umuryango haragera ashobora kuba nikosa ry'inyifato z'umugabo hari umugabo agira complexe bro hari umugabo ashobora kubona ati urero sigaye winjiza amara kundusha attitude y'umugabo igatuma ivyura esprit y'ukwiganza k'umugore attitude y'umugabo sentiment d'infériorité y'umugabo mvuze sentiment d'infériorité nukuvuga ko umugabo yiyumva yuko urero wewe winjiza miliyoni 2 jembe mbwa 800 urabibona agaca ashaka kuzarashaka kuganza umugore kumwereka kumucinyiza umugore nawe akavuga ati bro come on come narisha umukozi urabona come ari utuntu agaca ashaka kuvuga ati none kusigaye umengo urankarira cyane kusigaye umengo ntukimvugisha neza mbe kusigaye umengo usigaye uri itrere ngaha mu rugo uribona ugasanga umugore kusigaye umengo kusigaye umengo ugasanga ari umugore ari hasi mugabo kubera attitude z'umugabo ko arabona ko umugore asigaye yaduga hejuru agaca atangura kwiyumvira ke hewe agaca atangura kubana wene kwiganza kubera iki inyifato yagize mugabo harya iyo musangira ikiyago kuri ico kibazo hari ukundi cyangwa ni vya bindi hora bavuga umugore ni yabahembwa 3 million umugabo ahembwa 200,000 ugo rugo rufise 200,000 oya ayo nama idée conçue de la société mugabo au niveau de vérité tubona mu rugo c'est tout à fait différent sinase ko ushaka kwa biriho mugabo c'est peu de cas hoyo maze no kuvyara umugore afise tendance yuko ntashaka kurya arya umwana n'abagabo ntibashaka kubikora mugabo nuko mugabo no munsi ga boss n'abagore y'abagore basesagura hari abagore basesagura mu byo bambara hari abagore basesagura mu byo bambara ku mpunzu hari abagore basesagura ku byo bambara ku mapri byo bambara ku birato hari abagore basesagura ku mapri byo bambara ivyo banywa ya nombre de fois mu bare y'ivyo bisororera nk'inzoga aho ni n'abakobwa barajamwo hari abagore uno munsi ari bo nyene biviora economiquement hari abagore uno munsi bo nyene ari bo biviora les droits économiques zabo urabona kubera iki na mentalité d'épargne de gestion bafise na mentalité yuko épargne bafise mentalité de consommer kwemeza ugasanga nuko waruye ku mwaka amahera umukobwa akoresha umugore ku mushatsi ku ntoke ku manzara kuki ku nyambaro ku birato ugacubona ngena akora ku bizimvye atari n'ivyamweshere batomoye ugacugwiza amahera mu mwaka boss yo kugurura company pour dire quoi jewe cyo nashaka kuvuga muri ico kintu gagaye hagarika entrepreneuriat sexuel n'umusitiro w'Mars hagarika entrepreneuriat sexuel yica entrepreneuriat sexuel kuvuga bijya bintu byo kugurisha umubiri byo gusambana kugira uca amahera abakobwa n'abagore mu bikora hagarika kuko ni mwebwe muko muri viora économiquement uno munsi plaidoyer jewe shaka kugira kuri lo w'Mars abagore babimenye n'abakobwa babimenye reka kuronderera itunga mu mahera ciye mu bintu byo busambanyi no ronderera itunga mu mahera ciye mu bikorwa by'iterambere mu bwenge bwawe hama uterere n'igihugu mu kuri ikori ugiye bari muri entrepreneuriat sexuel atanga ikori hari entreprise iri yarorise muri Apicom igurisha Beni niyo message je ntanze niyo message Beni biriko biza kumva dasanzwe watubwiye ko ari amatwa mwamwe umukenyezi yarafise ariko ababafuwe par abakenyezi nyene akunda kene kumenya Louis Max hacimya kamyishi tariki ya 8 ntwarani himbazwa mu Burundi ndirabazirarenga 70 kwisi yose naho nyene iriko irakura cyane ndakene kumenya Louis Max ariko arakurikirana Beni umukenyezi n'umugabo nabo nyene ubutumwa buramuraba vyongeye turi sanse kwa protecteur baba fasoni baba kenyezi uno musi mukuru umukenyezi awuhimbaze gute
ugira kumumariye utandukanye n'indi mikuru yaramaze kugira mu buzima. Alors ibintu by'ibitenge, ibintu by'ibiki, ibintu byo kunywa icupa iki, ibintu ikosoro, je ndi contre yavyo. Abantu bamaze imisoro amastatu yanje mwarabibonye. Siko jewe kuhimbaza ko abagore asigari muri leta, muri politike ibiki, mugaca mubihimbaza nko kumengo mwarigarura igihugu, si vyiza kuko muba mwibagiye osi abarikiri bagifashwe nabi. Kandi no muri bajya bahimbaza nta uri suri ko bafashwe neza. Abyo na uri siro na ubizi. Hari abagore bavuga ati Beni twebwe reka sha reka twebumva twarashishwe none ko dufashwe nabi reka sha reka tujipe moyo baba tujipe moyo. Tujipe moyo rero tugire gute. Urabona uyo munsi twaravuze twarabereye twarakomye induru izo plaidoyer nimba mwe mushaka kuzigera wi Marse twe twarakomye induru genda umugabo ko yo hinduka cyangwa gukaza bihinduka twarabuze none reka twiryohererwe tujipe moyo donc ariyo harya ugenda ukarikira usanga bagiye gufeta bari kuri yo statue urabona mugabo jewe cyo no himiriza abantu no bwira abantu munsi kuri wi Marse ngene we celebra iyevariwe wa mukobwa canke umukenyezi leta ihimirije ko akenyezi boshe baja mu iterambere agricole canke iterambere ryo ryose ugira ugire ubuzima bwiza iyevariwe kwiyevariwa mu kirundi sinzugere kivuga ihubure kwisuzuma webona isuzume urabe wewe ni gikukora kwikwinjiriza hanyuma icukora kikwinjiriza kirinjiriza igihugu umuryango wawe kirinjiriza igihugu uyevariwe kuri yo sanse hamuga kabiri ikintu ukora kikwinjiriza ukijera gute nukurya gusa canke urabika pourcentage y'ivyo urya n'ivyo bika ingana gute nuvume ngo no munsi iyevariwe hamuvuga uti Louis Mars kurikira n'imiburi nanje zo afise miliyoni nka 3 muri konte no iye target umukobwa n'umugore unyumva nga iye target uvuga uti Louis Mars no munsi jengeza kuri nivo Louis Mars y'umwakuza nkeneye gushika nzo fisiki hama ucelebrate ico waroshitse ko wagwaniye nika kuko bamwibaza ngo abantu bazofuma bavugira amadroit yanyu we utayagwanira wowe nyene par le développement de ta vie ibintu byuko abashiramwe azobavugira ivyo arabikora me wewe nawe na impact bizogira wewe atacukora kikuduza hama ikindi naco ntuzopfa warateje imbere iterambere ryawe uri umukobwa cyangwa umugore wisesagura ku mubiri jamais uzosambura urugo hamuri umukobwa nawe ube blessé muri esprit conjugale yawe ntunubake uretahura abagabo nabo Louis Mars siko jijuka yuko utegerezwa kwankuraja no kuvuga gute kwankuraja gwinege gutera intege umugore wawe cyangwa umukopine wawe nawe ne gutangura kurondera ubuzima gukora afise ubwenge afise n'amaboko umukocinge umwankuraje hama ucusanta urukundo muzokundana iyo musangiye idiri urazi hariyo saveur uburyohe ari buryohe abantu batarashikako iyo ufise umugore mumva kumwe idiri giterambere iyo musangiye rofruyi inyungu zavuyemo wumva kungene meme na sexe ryoha uburi mu kajuru gato même si niyo mwa muri kiri muri preliminaire bro kuvuga na projet mukanayikorana hamwe karesisa ni gutegurana uve ni preliminaire urazi jewe muramura baje abantu bya champagne mu bubare canke iki ari ibintu vy'ibijuju by'ikibambe by'imihabara n'abakino ugurura champagne we n'umugore wawe ivuye kuri fru ya diri mwagize uraba ukungene bizogenda neza man Pasikere binaryoshe nicucu yawe musange facture Beni ikihe kintu cyagikenewe tutova ngaho tutavuze Asad Beni nijabere dukorane wakoze kutwakiri wawe wala ni vraiment navyemeye mugabo nundi munsi tuzoraba ndakwemera indi emission merci Sara vraiment hama najyo yatwakiri umusaza ngayo wana je nabonye uri muri okagorfa to guka
Asante sana urakoze cyane nawe courage cyane Merci. courage pour le channel courage aussi pour les émissions nibaza yuko petit à petit c'est un combattant qu'on devient victorieux voilà merci asante sana reka tubashimire mwebwe mwese mwavivyo murimwo murabana natwe gutamborera biramugaza mbese biranagwaza ariko mukabandanya mutwereka gwa rukundo beyond camera fizo atari big forias kuri micro juste égal catch remember for more SEXE black man igishe ni black mukabandi ndiribiza vyose vyo kumufuka no kumubiri kuko vyose birababaza urakubita umukubito kubita none